ariko Yesu yavuze yishura abafarisayo, yishura indyarya, yishura n'abiyita abanyabwenge b'ivyanditswe, yishura abarongozi b'amadini ayovya. Aravuga ngo mureke ariko ndababwire yuko umuntu wese akora icyaha n'umuja w'icyaha, bititawe ku madini asengeramo, atitawe ku gihagararo afise, atitawe ku butunzi afise, atitawe ko ari muremure cyangwa mugufi, atitawe ko ari inde. Umuntu wese akora icyaha n'umuja w'icyaha. Yesaya arasemerera ati mwabantu mwaboshwe mwagizwe abaja no gusenga ibigirwamana no gupfukamira abayari no kugendera mu bapfumu no mu biheko, umwidegembyo urahari, ibisigo ntacyo kibatwaye, abarozi ntacyo bakibagize, umukiza yabonetse mpemu w'Imana ari kuri jewe. Uyu mwaka ni ukwidegembya, ariko banka agakiza bahitamo kwica uwavugishwa n'Imana. Abantu benshi no munsi uri kubabwira amajambo meza y'ukuri barakugwanya bakakwanga. Imana ishimwe cyane. Haleluya.